Kingdom Life Community. Umuryango w'ubwami Kingdom Life Community urabahaye ikaze mvamutima muri iki gikorwa cyo gushira ahabona ubwami bw'Imana. Kaze mu sobanuro y'ubwami bw'Imana. Reka dutangurane no gusoma Abaroma 14 ku murongo wa 17 havuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari kurya n'ukunwa ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero vyo muri mpwemu yera. Munkunde tusuye mu murongo kuko ubwami bw'Imana atari kurya n'ukunwa ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero vyo muri mpwemu yera. Turakeneye gutahura yuko ubwami bw'Imana atari ivyo kurya. Turakeneye gutahura ko ubwami bw'Imana atari ivyo kunwa. Si ikintu cabumbwe n'amaboko y'abantu canke kiboneshwa n'amaso y'umubiri, ariko ni ukugororoka n'amahoro ni umunezero vyo muri mpwemu yera. Abizera benshi barabariwe amakuru y'ubutunzi no kwitwararika mu Mana ibiboneshwa amaso y'umubiri nk'intumbero ijuru rifitiye ubuzima bwabo. Benshi biyumvira ko amakuru y'ubwami ari inyigisho zatoranye umuce umwe w'abantu bitirirwa ivyabona vya Yehova. Kutamenya kwirengagiza ko ubwami bw'Isumba vyose bwagerewe muri twebwe. Kumenya no kwizera ko ubwami bw'Imana buri muri twebwe bizohagarika ishengero kujarajara ijya nino batazira ubwami bitari ubwami. Reka dusome muri Luka 17 ku murongo wa 21 havuga ngo kandi ntibazovuga batehe ngubu canke nguburiya kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Reka dusubire mu murongo kandi ntibazovuga batehe ngubu canke nguburiya kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Mbega amakuru meza isi yari ikeneye kumva. Ubwami tumaze imyaka tuvuga kandi dutegereje butevye kunyeguruka buhishwe muri twebwe. Kandi ntibazovuga bate ngubu canke nguburiya kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Uyu murongo wo muri Luka 17 ku murongo wa 21, uyu murongo urakura kuzazanirwa no kudakura, kandi uwo murongo urahagurutsa ishengero rya Kristo gucimbukira no kugumbira ubwami bw'Imana akaramata. Mu gihe dutanguye gukoresha ijambo ubwami mu vyera, abizera benshi imitima yabo iracurama, abandi bakuzura imanza zishingiye ku idini z'ivyabona vya Yehova. Ikibabaje nuko bamaze guca imanza bagaruka bemeza ko Kristo Yesu ari umwami. Iyaba bavugishwa n'ukwizera ko Kristo Yesu ari umwami Mana, baba barahishuriwe ko ata mwami atagira ubwami. Kuvuga ubwami bw'Imana kwacu tubivugishwa n'agakiza gaturuka ku mwami Yesu Kristo no kwemanga ko Yesu ari Kristo umwami. Ijambo ubwami ntiriteye ubwoba n'amakenga, ariko ritera ukugororoka, ritera amahoro, ritera umunezero, ritera umunezero ku barihawe. Ijambo ubwami mu Kigiriki ni Bazileria, mu Giheburayo ni Markufu.
bisobanurwa ubwami, bisobanurwa ukuganza, bisobanurwa ubutware, bisobanurwa ingoma canke ububasha bw'umwami. Ubwami n'ukuganza kw'Imana kwateragiwe mu bantu. Ubwami n'amatwara ari hagati mu yandi matwara ariko aturuka ku Mana. Ubu turabona ubutware, ubu turabona amatwara atandukanye, turabona ubwami nk'amatwara, turabona repubulika nk'amatwara, tukabona na demokrasi nk'amatwara. Intwaro yose cyangwa itwara rimwe rimwe ririsa. Mu nkundire dutangure ku matwara ya mbere y'ubwami. Duhejeje turavuga amatwara agira kabiri ya repubulika. Duhejeje turavuga amatwara agira gatatu ya demokrasi. Kaze rero mu twara rya mbere ubwami. Umwami avuka ku mwami. Mu bwami umwami avuka ku mwami. Utava mu nda y'ingoma nta vyizigiro vyo kuganza ugira. Ubwami bukomezwa no kwemera kuganzwa kw'abegukira ubwami. Ubwo n'ubwami tuvuze mu ncamake. Nimuze turabe repubulika nayo mu ncamake. Repubulika nayo iganzwa n'umuperezida, nawe ashigwaho na kudeta. Ufise igikenye niwe atwara. Uwimye ashiraho abo iwabo kugira akingire ubutegetsi bwiwe. Reka turabe demokrasi nayo. Umuperezida nawe ashiragwaho n'abene gihugu. Umugambi cyangwa imigambi yose itogwa n'abene gihugu. Ubutegetsi muri demokrasi burasangirwa. Vyukuri uravye muri ayo matwara yose uko ari atatu, amatwara yorohereza umwana w'umuntu n'amatwara ya demokrasi, kuko ubutegetsi burasangirwa. Itwara ribi rikabije ni itwara ry'ubwami, kuko ubutegetsi bumaniye ahantu hamwe no mu muryango umwe. Abantu benshi duhitamwo cyane demokrasi kuko iduha ivy'imitima yacu yifuza. Amagorwa bizera dufise dukunda demokrasi, ariko twahisemo gukurikira umwami. Yesu si umuperezida yatorewe muri demokrasi. Yesu si umuperezida yakubise kudeta muri repubulika kugira tuvuge ko amajwi y'abantu ku isi ariyo yamwimitse. Yesu si perezida. Yesu nta kiringo afise cyo kuganza kwiwe. Ubwami naho bubabaza umwana w'umuntu, dufise ubwami twashingiwe n'amajuru. Naho ubwami abizera twumva ari ijambo ribabaza, ariko dufise ubwami twashingiwe n'amajuru. Guhitamo kwacu ni kwemanga ko Yesu ari umwami. N'impanuka idakingirwa kwitirirwa umwami, ariko ukagendana n'inkoro za demokrasi na repubulika. Guhitamwo ivyo ugomba, nta guhitamwo ivyo ugomba, kandi nta kudeta irekuwe na gato mu kibanza kirimwo umwami. Ndasubiramo umurongo. Nta guhitamwo ivyo ugomba, kandi nta kudeta irekuwe na gato mu kibanza kirimwo umwami. Ubwami rero ni ingoma y'intango aho ubutware bw'umwami bwiyerekanira. Ni nkenerwa gutahura ko
ubwami bw'Imana ari ngoma iganzwa n'Imana nk'umwami. Ubwami bw'Imana ni urugezo aho ubugombe bw'umwami Yesu bushinduka amabwirizwa yiwe kandi bugakurikizwa. Matayo mu kigabane c'indwi kuva ku murongo wa 21 ugashika ku murongo wa 23. Iyindi nsobanuro y'ubwami ni abantu bahawe ubwami kandi bahinduka ubwami. Ubwami ni ubwami biturutse ku gutahura kw'abantu ko begukira canke beguriwe ingoma. N'abantu Imana yahamagaye kuba abenegihugu mu bwami canke mu butware bwayo, kandi abo bantu bagahinduka ubwami, mbere nabo bakitwa abami n'abaherezi. Rero n'abantu Imana yahamagariye kuba bene gihugu mu butware bwayo, kandi abo bantu bagahinduka ubwami, mbere nabo bakitwa abami n'abaherezi. Naho benshi bahakana ijambo ry'ubwami kandi badashaka no kurisomera abandi, n'ukuri kudaharirizwa kuboneka mu butumwa bune bw'isezerano risha. Ni kuvuga mu gitabo cya Matayo, mu gitabo cya Mariko, mu gitabo cya Luka no mu gitabo cya Yohana. Muri ubwo butumwa bune hakoreshwamwo amajambo abiri. Ijambo rya mbere ni ubwami bw'Imana, ijambo rya kabiri ni ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru buvugwa cyane mu butumwa bwa Matayo, mu gihe ubwami bw'Imana buvugwa cyane mu butumwa bwa Luka. Ayo majambo yose afise insobanuro imwe. Igihe cyose ijambo ryerekana ubwami bw'Imana canke ubwami bw'ijuru riba ryerekeye ukuganza n'ingoma iberamwo ubutware bw'Imana nk'umwami. Eka dusome muri Zaburi 103 ku murongo wa 19. Uhoraho yahamangiye intebe yiwe mw'ijuru, ubwami bwiwe buganza vyose. Reka dusome muri Zaburi nyene 145 ku murongo wa 13. Ubwami bwawe ni ubwami bw'ibihe bidashira, ubugabe bwawe buzohangama, ukurunganywe ruzogenda rukurikira urundi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ni igikemanyi Yesu yazaniye isi. Reka dusome muri Mariko 10 ku murongo wa 15. Ndababwire ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramwo na gatoyi. Mu kwinjira mu ngoma y'ubwami, umwe wese aritanga ku giti ciwe mu gutungana no kwizera kuzima yuko ukuganza kw'Imana kuhari kandi kuriho muri ubu bugingo. Kwakira ubwami bw'Imana ni ukwemera kuganzwa. Ndakwifurije kubumbatira ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mu gihe gikwiye. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, murashobora kutwandikira kuri izo nimero za WhatsApp zikurikira. Imana ibahe umugisha.